Yezu Mukaristiya ni muzima hagati yacu. Ko ari muzima rero arakora akerekana ko ari hari, akerekana ko ari muzima. Mu bimenyetso bimwe bishobora kuboneka, ivyo ashobora kuduha umwe wese ukwiwe kugira ngo aremeshe akomeze ukwemera kwacu, abandanya duherekeza ku rugendo rw'ubuzima bwacu, kuko rurahura n'ibibazo vyinshi ugasanga umuntu arigiriwe arakekereje, ibintu biramucanganiye ko, kugira mubwira ati turi kumwe ntugire ubwoba, bandanya urugendo. Canke akamubwira ati raba ubogora iki canke kiriya, aha warihenze, aha warahuvye. Mu buzima birashobora kudushikira. Ukaristiya muri ivyo vyose irabidufasha, mwo mbere ikanatuvura n'ibikomere dukomereka vy'umutima vy'ubuzima kubera guhuba canke amagara make. Muri yo ni nk'umuti mbere utuvura mw'ijambo ry'Imana no muri hostiya nyeranda twakira. Yezu rero ko ari muzima, hari igihe akora ibimenyetso twogerageza gutahura. Ubwa mbere ikimenyetso c'Ukaristiya kibaye mw'hostiya, kugira ngo vy'ukuri tumenye neza ko ari Yezu yabikoze, nuko iba ari hostiya yaherejwe mu nkuka y'imisa. Si hostiya kumbure ikorotse iva ku gicu, ni hostiya ubwa mbere yaherejwe mu nkuka y'imisa. Gici kintu ca mbere kidufasha kugira ngo dutahure nk'igitangaza kibaye muri hostiya nyeranda, nuko ari hostiya herejwe mu nkuka y'imisa. Kumbure sinobanda ahantu nkabona hostiya ikorotse iva mu kirere ngo ni Yezu Mukaristiya, since nshoka nemera ko ari Yezu Mukaristiya, kuko Yezu Mukaristiya ni Yezu azananye mu nkuka y'imisa, si Yezu akorotse ava hariya ku gicu naho ryoba ryaribonekerwa rimeze gute, kuko Ukaristiya tuyihabwa n'inkuka y'imisa, tuyihabwa mu minwe y'umusaserdoti yavyatiriwe. Ariko kandi iyo hostiya iyo igaragayemwo igitangaro, ni vyiza yuko ishikirizwa abaturongoye muri ekleziya, bagaheza bakadufasha kurimbura neza no gutahura ico gitangaza kiba kivuga mu buzima bwacu. Ababitohoje bagize bati burya Yezu yakoze kenshi bitangaro mu Karistiya bigaragara mu maso y'abantu, arabigira kenshi yabona ko abantu bageze mu gihe cyaho bahaye bimenyera canke bagakekereza rwose ko ari muzima mu Karistiya, kugira ngo aze kubunganira aratuza abantu ingene tumeze, ingene twimenyera, canke ugasanga dusigaye kumwe koko tugira tuti ngo ikibano kirakengereza kubera ko yashimye kwigira mutakabana na tukamenga bizanya agakengere kw'isakramenu, tukaza turamenya dupfa kwakira uko ariko kose. Hari igihe ashobora kugira ikimenyetso nk'icyo kiboneka kugira ngo asubira kabure, asubira kangure ubwenge bwacu n'umuzirikanyi vyacu usanga vyahunikiriye, biriko birahunyiriza mu nabi, mu kwimenyera nabi, mu kwakira nabi Ukaristiya, mu kutagumya uruhara rwiza rw'ijambo ryiwe mu Karistiya, agasubira akagaruka kugira ngo akangure umuzirikanyi n'ubwenge bwacu. Ariko kandi hari n'igihe abikora igihe abona yuko hariho mbere nko muri abo bategerezwa gushigikiramwe abandi nk'abasaserdoti abakekeranya ko ari muzima mu Karistiya. Erega n'umusaserdoti arashobora gukekeranya ko Yezu Kristu ari muzima mu Karistiya, gategwa no gukekeranya. Batumenyesha mbere yuko igitangaro gikomeye mu biboneka vyabaye ku Karistiya ari igitangaro cazanye ngaho, igitangaro c'ahantu hitwa Lanciano hariya mu Butaliyano, kiri mu bitangaro bikenya bimaze kwemegwa n'ekleziya ko biba mu Karistiya ni vyinshi cyane, ariko hari ivyo ekleziya bikemeza kugira ngo abijya nino mu ntara zose z'isi babisomye babikuremwo ugusubira kumva kanovera kukwemera ko Yezu Kristo ari muzima mu Karistiya. Lanciano ngo hari mu ntango z'ikinjana c'indwi, hari umusaserdoti mbere umuhangamana, bamwe twara twibaza yuko aribo bakomeye mbere gose mu vy'ukwemera no mu gusenga. Umuhangamana abo bitaba mwana yigeze gukekeranya ko Yezu Kristo ari mu Karistiya, ariko arasenga asomera imisa wa Kristo, arakekeranya gose, arategwa ngo yarakunda no gutegwa no gukekeranya, kandi ari umuntu saserdoti w'incabwenge gose, ngira ngo kumbure yagomvye guheza y'ubwenge bwiwe bwose akumva umenga hari ahantu budashika, hari ahantu bidafata. Hanyuma Yezu aramugirira imbabazi, araheza, ariko arahereza inkuka y'imisa, ubugingo ariko arakekeranya, umukatu ucika inyama, umuvinyu ucika amaraso nyene muri izo nyama. Hama niho babibonye bahavuye bapfukama, baramufasha, arasenga na wenyene, arasaba ikigongwe kuri uko gukekereza, ariko araheza bibonamo ukungena umukama amutabaye, akamugarukira, akamufasha kumva no gusubira kwemera neza koko yuko ari mu Karistiya. Ivyo rero vyaramaze imyaka n'iyindi mbere ngo n'uyu munsi
uwogenda mu Butaliyano agaca ngaha Lanciano biracariho ari bizima. Murabona umubiri w'umuntu bitswe n'amaraso yiwe, ata bindi bintu babishizemo kugira ngo babibike neza bigume bikiri mu bibigize koko vy'ukuri atacononekaye. Gushika n'uyu munsi biracari bizima. Abakekeranya umunsi bagiye aho hantu baraheza bace kuraba. Harageze igihe mbere Kristo isaba abahinga bamwe bapima mu vy'ubuganga, barapima ayo maraso n'uyo mubiri vya Kristo, basanga koko uyo mubiri wa Kristo ni nk'umubiri uvuye ku mutima w'umuntu. Ingene koko mu Karistiya aduha umutima wiwe, naho ivyifuzo biri mu mutima wa Yezu nk'uko twabivuze tubikura mu ijambo ryiwe. Biri mu ijambo ryiwe niho twumviramwo umutima w'ingene uhumeka, ingene utera. Hanyuma barapima neza basanga koko n'amaraso n'inyama vy'umuntu bishitse, umuntu nyene abushitse, kandi atana kimwe kirigera cononekara, kandi ko atacashizwemwo ngo bashobore kubibika imyaka n'iyindi. N'uyu munsi bavuga